Pastor Mark sihari ari mu rugendo ariko muri iyi ndwi tuzoba turi kumwe kandi ameze neza arakomeye n'ibikorwa arimwo biriko bigenda neza. Kwa Mungu yaravuze gato kubijanye n'igikorwa cyabaye itariki 15 kijanye n'umujya w'ivyizigiro. Nashaka mfata akanya gato nchakarongo ku bintu bimwe bimwe kandi muri umutima wo kubandanya kubashimira nk'ishengero ku gikorwa kidasanzwe mwakoze. Hallelujah. Mubanza mukikomera amashi kubwo kwitanga kwanyu. Murazi ko twamaze indwi zibiri zirenga tubabwira igikorwa kivuga butumwa turiko turategurwa kirongowe na Shemeza Music Ministries. Descente twategura kugira yivuga butumwa ariko kandi no kugarukira ku bantu bafise batewe n'inzara. Kagwema muri Gihanga muri province ya Bubanza. Twarababwiye twabateye akamo tubabwira ko mu miryango 1800 twashoboye kwidentifia imiryango 500 dukeneye gushikako tukagira ico tubahaye tugasangira nabo Pasika. Mwarakoze cyane kwitaba kamo kacu. Uburyo bwabonetse twegeranije bwanganye ni miliyoni 7 zirenga. Miliyoni 7 zirenga twashoboye murumva amafamiye 500. Budget twateguye yararenga ariko ivyabonetse byose tubishimira Imana. Turavuga ngo Mana ivyo duhaye turabitanga n'umunezero. Hallelujah. Imiryango 800 iyo ugeze 500 iyo ugeze kuri terrain harabiye improvisa bararenze ariko bose bashoboye kuronka ivyo twabatekereye. Igiseke cha buri famille cyari kigizwe n'ibiro 8 vy'ibirayi n'ibiro 2 vy'ibiharage n'ibiro 2 vy'ifu y'ibigori. No kuyindi miryango yari ikene ifise abana batonya twabonye ko biri ngombwa ko dushiramo ifu y'ubuyi n'ikiro kimwe cy'umunyu. Urumva kuronka agakemanyi kangana uko kwa gatandatu bucari Pasika. Murazi ko Barundi ibintu quand même Pasika ntiyo rengana uku. Hari ukuntu tuvyumvira ko ngo tugira akantu karenze kuvyo twahora tugira. Abo rero suko bari muri 00. Kubera iki? Kubera hari ahantu hatse uruzuba rwinshi abagiye kuri terrain uwo munsi. Murazi ko izuba ryabamereye nabi. Christian waramaze gutora kabiri. Rana abantu bafise inzobe baje bamyotse kubera izuba. Urabona amasaha kumara amasaha atarenga 5 baje bamerewe nabi. Nukuvuga ngo iryo zuba ryaratse amezi yose kuva ndibaza mu mwaka uheze. Nukuvuga iryo zuba iyo ryatse ubutaka bwaho burashuha cyane. Imbuto zose ziri mu ivu zica zisha. Canke igitegwa cyose aho coba kigeze hose mu kumera gica cononekana. Nizo ngorane bagize. Imana ishimwe rero kubwishengero mwarakoze cyane kandi twizera ko ivuga butumwa ridakwiye kugarukira ku majambo gusa agakiza gusa na mpwemu yera no kuja mu ijuru ariko Yesu ahantu hose yahura n'igugu ry'abantu yarakora ku mitima yabo kandi akarepondra kuri besoin zijanye n'ivyo bakeneye kubifadika ku mubiri. Hallelujah. Aho ubutumwa buba bwuzuye. Ikindi kijanye n'imitima evanjiri. Uwo munsi hakijijwe abantu 121.
Haleluya. Ngarutse gato ku bijyanye n'indya n'iki, muri iyo miryango majana 5 irenga hariho n'ikindi gikorwa twakoze gikomeye cyane, cyabaye igikorwa cyo gutanga amafiltre y'amazi, kubera ko amazi banywa hariya hantu ni amazi bavoma muri Rusizi. Ingena basa niyo bavoma, niyo banywa, niyo batekesha, niyo boga, niyo bakoresha ibintu byose. Rero twabifashijwemo na Home Care, yaserukiwe na mwene data Diacre Christian, kandi Home Care ikabikorana na Hope for Burundi. Hari couple ya John Cruz ihoriza ngaha. Abo bantu baradufashije cyane, barafashije abanyagihugu kugira ngo imiryango irenga amajana 4 ironke amafiltre. Haleluya. Ibyo ntimubyumva mwumva umenga filtre ni iki? Filtre. Okay. Ariko ni igikorwa gikomeye cyane, kubera ko bari abantu igihe cyose tugize descente hariya uhura n'utwana utudatwavyimbye twahomberanye ubutama kubera inzoka, ntibashobora kuronka ikinini. Igihe cyose tugize descente dutegezwa kwitwaza au moins ibinini cyangwa amafaranga yo kugura ibinini ku dispensaire, ko bari mu bukene ku buryo n'ikinini cy'umutwe adashobora kukiyofa. Murumva rero hari igihe muba muri mu munyenga wo mu gisagara, Imana yarabahezagiye, yarabahaye ibyo yabahaye, mukibaza ngo n'ahandi hose niko bimeze. Ndabasezeraniye kuzohora ndabagora kugira ngo ivyo bintu Imana yabahaye ntimuzove kuri iyi si mutabihaye kubo mutegerezwa kubihako ku bushake bwanyu. Ntimurindire ko bazosigara barabikaranira ngo biribwe nabo mudashaka kubo bijya, mutagifise inguvu cyangwa mutakigaruka inyuma ngo muvuge ngo sinanzi ko nzobisiga, mbega basha mpende, ndagusigiye umuriyoni, ndagusigiye ipantaro 3, ndagusigaye muri stock yanje y'umuceri 25 kilo, ndagusigiye 3. Iyo umwanya wa hano urangiye, ibyo utakoze ukiri muzima, ukibishoboye, ukibishaka, no mu gihe wumva umenga biragoye kubera kwikunda, abantu turikunda, ariko mwihangana. Ikindi shaka kubibutsa, inoti yose Imana itumbereza mu mufuko wawe, uraraba neza, iba iri attaché, iriko aga petite note kuwa biguhaye, kuyaguhaye iyo noti, kanditse kwiki, narakabasomeye kuko benshi nimukunda kudusoma. Kanditse ko ngo urabampera. Musigaye mutumva Kirundi, icyo Kirundi mwacumvise. Inoti yose ntonya nini ayo ufise n'ubu nyene mu mufuko, ayabitse mu ikonti canke ayo washize mu ihembe kubera devaluation y'intuza bya bindi, uraraba neza, hariko aka message ku mwami w'abamenye n'ubutunzi bwose kavuga ngo ndaguhaye urabamperako. Wabyumvise muvuge amen. Murakoze. Mu iyo message idakwiye uyu munsi dushake twihereze ngaho. Amen. Bibiliya zacu byakozwe n'intumwa igice cya 17 umurongo wa 23. Ubuzima buhimbaza niyo nicyo cigwa canke niwo mutwe w'amajambo tugiye kuganira ko muri iki gitondo, ubuzima buhimbaza canke practical worship. Kuko aho nagendagenda nitegereza ibyo musenga,
nasanze hari n'igicaniro cyanditswe ko ngo icyo Imana itazwi. Nuko iyo musenga mutayizi niyo mbabarira. Imana rurema yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, niba mu nsengero zubatswe n'amaboko kandi nikoregwa n'amaboko y'abantu, nk'uri n'icakenye. Kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose, kandi yaremye amahanga yose y'abantu ibakuye mu muntu umwe ngo basagaze mu isi yose. Yashize ibihe by'imyaka ko bikuranwa uko yageze, icira abantu imbibe zaho baba, kugira ngo barondere Imana, ngo namba kumbure bakabakavye boyibona, naho itari kure y'umuntu n'umwe muri twebwe. Kuko muri yo ariho tubeshejweho, tugenda turi n'ubugingo, nk'uko na bamwe bo mu bigeneye indirimbo banyu bavuze bati, kuko natwe turi uruvyaro rwayo. Nuko rero ko turi uruvyaro rw'Imana, ntidukwiye kwiyumvira yuko Imana isa n'izahabu canke ifeza canke amabuye, ivyabajwe n'ubuhinga n'ubwenge bw'abantu. Nuko iyo iminsi y'ubutamenya iyo minsi y'ubutamenya Imana yarayirengagije, ariko noneho igera ko abantu bose bari hose bihana, kuko yashinze umunsi wo gucigwa kw'isi yose amateka y'ukuri, izo yacisha umuntu yatoranije, kandi yahaye abantu bose ikimenyamenya c'ivyo mu kumuzura imukuye mu bapfuye. Urakoze cyane, haleluya. Ubuzima buhimbaza. Guhimbaza ni iki? Iyo tudatahuye guhimbaza mu mutima w'Imana cyangwa uko Imana ivyita, guhimbaza tuvyita uko utariko kandi tukabikora uko utariko. Guhimbaza Imana nico twaremewe. Mperuka ahantu mu gikorane, nza numva umuntu arongoye indirimbo, murazi ko bikorwa kenshi ngo muhaguruke duhimbaze Imana, turirimbe, dutarike, kubera ko arico twaremewe. Wow, numva ndabaye shoke. Ntitwaremewe kuririmba. Nico gituma biri ngombwa cyane nk'ishengero rya Kristo, birakenewe cyane ko dutahura ijambo kuririmba no guhimbaza ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Uwo muntu yabishizemo ingufu nyinshi cyane, kandi urazi ko hari n'igihe tubakarira iyo mudakoze uko tuvyifuza, umenga mwahemukiye ijuru n'Imana mwayitsitaje, kandi musa n'ibipagani nakare. No kwihenda cyane, kubera ko indirimbo ni indirimbo, programme y'ishengero ni programme, ariko ibwina odola hirya y'indirimbo no gukorana nk'uku, hari ikintu Imana yita guhimbaza. Hari ikintu Imana yita guhimbaza. Icyo kintu ni nkoramutima. Icyo kintu kirakomeye mu mutima w'Imana. Guhimbaza ni ukuba, être, being, kuba. Imbere yo gukora ivyo dukora, tubanza kuba, kubera ko kuko turi biremwa, kuko twaremwe nayo, kuko dufise aho tuva naho twitirirwa, dufise umuremyi yaraturemye, aturemera kuba inyegu yiharije, kuba ubwoko bwiwe. Aturemera kuba kugira ngo tumaze kuba dushobore gukora.
ibikorwa byiza twaremewe gukora. Haleluya. Guhimbaza ni ijambo rifatanye no kuzirikwa cyangwa kuzirikirwa kuri Kristo. Kubera iki? Uko turushiriza kwemera kuzirikirwa muri Kristo, niko dusanga atakindi twohitamwo kiretse kubaho ubuzima buhimbaza. Haleluya. Guhimbaza ntigushoboka mu gihe uwo duhimbaza atari we afise volant y'ubuzima bwacu. Guhimbaza ntigushoboka, ariko kuririmba kurashoboka. Umupagani yoririmba, umugarariji yoririmba indirimbo zose zukwera kw'Imana n'ivyubahiro vy'Imana, ni ibikorwa vy'Imana biteye igomwe byo gushimwa no kurinahaza. Ivyo umuntu wese yoririmba. Ariko guhimbaza bisaba engagement y'umutima. Si programme, si bikorwa, ariko nukuba kuzirikirwa kufise uburenganzira bwo kutuzirika. Haleluya. Nico gituma kwimenyereza kuba mu kubaho kwiwe bikwiye guhabwa ikibanza ca mbere mu buzima bwacu bwa misi yose. Kubera ko ibisa n'ibikorwa biduhuza kwa Mungu mu bikorane muri 3 jours za jeûne et prière, mu misi 40 y'amasengesho, ku karago kwa kane, ivyo vyose bihabwa insobanuro n'ubuzima tubamwo bwo guhimbaza. Haleluya. Ndagerageza ni nyaruke gato, mwebwe mufise umugenzo wo kwandika, tujane. Hanyuma abo bitarakunda kumva ko hari ibintu yo baje mu gikorane kwitwaza akantu kwandikako, nohava ndavyita ubube gito, ako muhava muvuga ngo nabarengeye akarimbi, kubera ko ntazi capacité y'ubwonko bwanyu. Kavuga uti je calcul mental ku ishuri na wa mbere, mathématique n'ibiki, ibibazo nabikora ntarinze kuraza amaguru mu base y'amazi, byo kwandika n'ibiki. Kasinda bijemo, ariko no mugenzo mwiza kwandika. Nshobora kwigisha isaha, ariko muri yo saha ugakuramo amajambo 3. Ayo majambo 3 ukayandika ahantu, kubera ko ubuzima bwacu bwa misi yose dusatigwa n'ibintu byinshi cyane. Iyo wasugerejwe uribuka ngo hari umunsi Imana yamvugishije ikoreshe pasta naka, ikoresheje umuririmbya ku kantu narakanditse, mbega basha ni he amakane mfise na 3 sinibuka iyo nanditsemo. Ukaba ufise at least ahantu uronderera aho wibukira. Ndazi ko musigaye muri digitalize, navyo ni vyiza, ariko iyo umusuma yaciye mu idirisha kiba telefone yawe urazi ko biba bigiye, navyo ni vyiza. Ndacari muri introduction. Imana iradukeneye, irakeneye ubuzima bwacu tutari ngaha. Aha ndiko ndavuga tutari ngaha muri Life Center. Imana iradukeneye tutari ngaha. Kanca karongo. Imana imbere yuko igukenera ngaha muri programme ngufi ya dimanche vendredi, iragukeneye mu buzima bwawe bwa misi yose. Iradukeneye tutabanje guhurira ngaha.
ngo turirimbe hamwe, dukore imigenzo yose y'idini n'iy'abakizwa, kubera ko Imana yitwaritse cyane ubuzima tubayemwo inyuma ya dimanche na vendredi na 3 jours na karago n'ibiki byose. Imana yitwararitse cyane cyane. Nubona ko hari igihe ibikorane byacu bamwe bibarambira kubera ko isani nusa abantu bariko bararirimba sekwade. Ntubigire birebire. Ikibazo ndaza aho kiri. Ikibazo sibiri ko biraba, ikibazo kira handi hantu uraza kuhamenya. Haleluya. Ariko nanone wontabara ukitaba kamo kuguhamagara nyuma yaha, kugukeneye nyuma y'ibi dukora umwanya muto cyane, wowe utanguye neza kandi ubuzima bwawe bwoba buri ku murongo mwiza. Ingorane ni iyihe rero? Ubuzima bwacu, ndavuye muri introduction, ngira mvuge ku bibazo birajishinga Imana ku bijyanye n'ubuzima bwacu, kandi kuvyerekeye n'ingene twibaza guhimbaza. Aho ngeze muri introduction urumva ko nta ndirimbo zirakenerwa muri uku guhimbaza, nta ngoma iravuga, ntiturakenera Obed, ntiturakenera Pastor de Papa kwaza kuturongora, ariko kandi turacyakeneye guhimbaza. Amen. Ingorane ni iyihe? Ubuzima bwacu iyo budahimbaza Imana buragumbaha, burafutana. Urumva neza ko ubuzima bwacu bushobora kuririmba, bushobora kujya mu bikorane byose by'ikanguro, dushobora kugira umwete wose wo kubahiriza amaprograme yose y'ishengero, Life Center, n'ahandi habaye igikorane cy'amasengesho, n'ahandi habaye deliverance, n'ahandi habaye louange, worship night, n'ahandi. Ariko nanone dushobora kujya muri ivyo bintu byose, ariko ubuzima bwacu ntibube buri ko burahimbaza. So no mu kubahiriza ayo maprograme, no kuba kwacu ngaha dimanche tukazinduka nkuko tubisabwa, ntibiraduha amanota meza yuko turi abantu bahimbaza nyakuri canke vy'ukuri. Okay. Kudahimbaza kwacu gutuma tunyoha ishusho y'ubumana iri muri twebwe. Muribuka Itanguriro 1 kuva ku murongo wa 26 havuga ngo, Imana iravuga ngo tureme umuntu mu ishusho, mumfashe, tureme umuntu mu ishusho, hanyuma ngo ase mu ishusho. Hari gihe abakizwa duparanganya ibintu tukabivanga, bavuga ngo ndaba ntubona ko nsa n'Imana. Imana ni mpwemu, Imana ntiyirabura, Imana nta mazuru, twahava tuyizuru basha ry'abatutsi cyangwa ry'abahutu, ry'abatwa, ry'abaganwa. Urumva ko Imana itokwivanga muri ivyo bintu. Atuka yari kubiduhemukiye, iza gufata nk'agashusho kamwe k'abazungu b'abadimudimu. Urabona n'irya shusho ya filme ya Yesu kwicanganya bamwe, niyo mugize ngo murahishuriwe Yesu ngo yabiyeretse, mubona wa wundi mwabonye mu filme, be murakomeye. Confusion. Hama wamusenga ukamubona akwiye kuza kwa kundi nyene. Twabonye irya filme kenshi tellement ebana Mungu mutagatifu anafanana vile. Ya. Ariko we aravuga
akoranya ubutatu avuga ati muzi n'amakuru turemo umuntu mu ishusho yacu, umuntu asa asa. Imana yari kubifisa amashusho angahe? Yari kubifisa amashusho angahe? Iyo yihenda, mbega hari abantu babonye Adamu, ni muri ya filime nyene, iyo muravye nduze ya filime ya Genèse baca bakwereka Adamu na Eva n'iki n'iki. So ugahava nanone wihena ngo irya shusho Imana yavuze ni Adamu wa wundi w'umuzungu w'ifresheri n'amafuti gusa. Ariko uku gusa iyi shusho ni kamere, umuntu dukomunika, umuntu yumva, umuntu afise caractère, umuntu tuzobana, umuntu tuzogira imigenderanire, umuntu azotahura langage y'ubumana. Haleluya. Nuko gusa naho hari connexion iduha uburenganzira bwo kwitwa aba adorateur, kubera ko dufise ico dufana, ni attachement, turaziritswe. Isanganya rero ryabaye umuntu wa mbere, abavyeyi bacu ba mbere bavuye muri adoration, bavuye mu guhimbaza Imana. Haraho Bibiri tubwira ngo bararirimba muri Edeni, imiziki igasamirana, hanyuma umunsi umwe bica birahagarara. Oya, ariko bari abantu bavuye, urupfu rwinjiye umunsi biyamirije Imana mu buzima bwabo, bazana amayide yabo ari mu bwirasi no kudahazwa n'icyo Imana yabagize. Inzoka irazibwira umugore ati hajya ngo haba n'intete yarabafense. Urabona Satani kwipermeta kwita umuremyi, akamufata akamupresenta ku kiremwa ngo uwakuremye ni umubeshi. Yakubise icenga kugira ngo nimushobore kwiyumvira, nimushobore kugira ubwenge nkayo. Reka Eva yumva haraga promotion kaje, mais promotion par rapport à quoi? Niki yarabuze, niki Imana itari yamuhaye. Ivyo bindi ashaka ku buryo bimushikanya ahantu ho gutera akagere no gufata umukasi, akavuga ngo imigenderanire yawe Mana itu warambeshe, waraduciyemo. Ase afise ishusho nk'iyacu, hanyuma murazi igikurikira ngo kugira ngo agire iki? Acaganza, acajera, acakora, kubera ko ivyo azokora bizoba ari ibintu bitarimwe amahinyu, kubera ko identite y'ubikora uwo muntu ari connecté, uwo muntu afise caractère y'ubumana, uwo muntu acometswe kuri Kristo. Ni ukuvuga ngo muraraba ivyo azokora bizoba biri mahwi. Haleluya. Wibaza Imana yari kugirira confiance nde? Umuntu wari we wese. Imana yaremye ibintu byose yabishize mu mwanya wabyo. Hama igacibwira Adamu ngo uzi n'amakuru, ganza bikwega inda hasi, ibyo mu mazi, ibyo mu mashamba, si ibyo gusa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ahabwa kuganza isi
isi yose. Mana we, mbega confiance. Icyo cyizere ntushobora kukigirira uwundi muntu kiretse umuntu muri muziritswe hamwe, umuntu atahura umutima wawe, umuntu azoshobora kujera ivyo bintu muhaye bingana uko. Ni adoration, niko guhimbaza Imana. Kasimpave nteba. Kunyohwa yari point ya mbere, navuze kunyohwa. Ubumana, ishusho y'ubumana ikanyohwa iyo tudahimbaje Imana. Ya kabiri ni kica Adamu na Eva bikuye mu buzima bwo guhimbaza Imana, mu kwanka kubumbwa nayo, bibaviramwo guhunga ukubaho kw'Imana. Iyo uri umuntu atabaho ubuzima bwo guhimbaza Imana, présence y'Imana ni dérangement, kubera ko ukubaho kw'Imana kurakomeye ku buryo kutaba mu mafuti. Ukubaho kw'Imana, ukugufatana no kuzirikirwa kuri Kristo, ntibishobora kubangikanywa n'ubundi buzima bw'amafuti. Ntibikunda. Kubera iki? Bamaze gukora ivyo babujijwe, bagize ukubumva ngo uhoraho Imana aje kubagendera nk'uko yahora. Bumva imirindi Imana iriko iragendagenda, ngira yari yitije amaguru y'umuntu. Iyo mirindi, mwibuke ko Imana twavuze ko idafite amaguru, ariko iri yaranja imirindi yayo ikumvikana. Amen. Bumvise Imana ije kuri ya rendez-vous, bariruka. Wararabaza ati muri he? Adamu ngo ndino ndinyegeje. Ivyo bintu byo kwinyegeza kutahora ubigira Adamu, habaye iki? Ubwo niwavuye mu buzima bwo guhimbaza. Kabaye papa, kabaye kabisa. Ubu twambaye ubusa, turi bibuci kabisa. Ntidushobora guhangara ubwiza bwawe. Si ivyo gusa, twanagerageje aha niwatubona urumigwa. Amababi gusa niyo majipo n'amapantaro yacu. Urumva guhunga Imana yahora ibaryohera igahinduka dérangement. Kubera iki? Ubuzima bwo guhimbaza bwahagaze. B. Guhimbaza Imana mu gicapo cy'isezerano rya kera, canke muri systeme y'isezerano rya kera, nanone ntibidufasha. Kubera iki? Mu isezerano rya kera abantu bari bafise ikibanza bategerezwa kujamwo guhimbarizamwo Imana, bategerezwa kujamwo gusenga, bategerezwa kujamwo gukora amalouange, bategerezwa kujamwo gukora imigenzo yose, gusenga. Ahantu vyagenewe kuri uyu munsi muri iki gihe cyacu ni life center. Dufise life center, dufise ahantu dusengera, turafise fekabu, turafise methodiste, turafise catholique, turafise anglikani, turafise ahantu. Sivyo gusa, hejuru yo kugira ahantu, turafise n'abantu badufasha gusenga. Sheko ijambo karangura, badusengesha. Kandi abo bantu uriya ndamuprefera yasengesheje, n'uriya ndamuprefera yaririmbishije, n'uriya ndamuprefera iyo avuze ubutumwa, n'uriya. Wow. Ya. Muri abo bantu bose Kristo ari hehe? Sinshaka
kuja muri birebire vya charisme, ingene dukoresha impano zacu, ingene dukura mu mpano zacu mu gutanga ico Imana yadutumye gukora. Ariko nanone hejuru y'impano n'imigenzo n'ivyo dukorerwa abaduserva mu butandukane, mu mabanga atandukanye, hejuru yabo bose n'ivyo bintu byose hari Imana di. Hari Imana yari kwiye kuba ariyo ihindisha agashitsi ubuzima bwacu. Iyo tutayibonye, iyo tutayumvise, twumva duhomvye ubuzima. Hako iyo uriya atakoze n'uriya atari we yabikoze, twumva ibintu byahomvye. Wow, harabumvuga ibintu naco tuzoba turakundana mu mwaka uza. Umuherezi aduserukira, pastori canke abasenzi canke abaririmbyi babidufashamwo neza, hanyuma hakudepanda, haguhekwa na Kristo, tugahekwa n'ibintu n'amaprogramme n'abantu. Ndavyumva bene data, ndavyumva mu myaka yacu ya mbere y'agakiza turakeneye encouragement, turakeneye abantu batubwira ngo bigenda uku. None bisaba imyaka ingahe kugira ngo dukure tube abantu bazima, tube abantu bahimbaza Imana? Amen. Kwa guhimbaza Imana navuga kabiri, kwitaho cyane ikibanza duhuriramwo umwanya muto kurusha kwitaho uwo duhimbaza. Urabona, kwitaho cyane abantu, twitaho cyane ibibanza duhuriramo tugakora vya bindi Bibiliya yita imigenzo. Hari imigenzo myiza, hari n'imigenzo mibi. Ivyo tukavyitaho cyane ku buryo abantu muri iki gihe byoroshe ko baba fier, bishimira cyane amashengero yabo, bakishimira abaririmbyi babo n'abapastori babo kurusha uko bishimira Kristo. Mbega isanganya, mbega ubuhombe. Mvugira ibintu bamwe. Uziko umwanya uheze, umwanya tumaze ngaha, murazi ko muzi hari abantu bazi, si mwese, hari abantu bazi kuza bametrize ibintu, abantu bose aho bicaye n'abaririmbyi uko bangana baje, bazi no kudevina umuntu hava aririmbisha kandi n'umuntu hava yigisha. Murabizi? Ya, bibaho. Si hano gusa, ni mu masengero yose. Hari umuntu ari ngaha azi neza, ataki yumva iyo yinjiye ngaha amotegwa nuko Pastor Mark ari ngaha, akavuga ati ari ngaha, yego ko ari ngaha ibintu biragenda neza. Yaba ari ngaha akaraba, urabona izi ntebe ingene zipanze uku, akanyuza amazi hariya akavuga ati askofu Pastor de Papa ari hehe, ndamwikundira ndi. Yatari ngaho umenga ivyo vyose n'uburenganzira bwanyu. Ariko nagira ndababwire, hari igihe uribaza uti mbega uyu munsi nkeneye Imana gushika hehe. Hari n'igihe biragushikira ukavyitaho kumenya uti bo naho babantu tumenyereye bahari babikoze kwa kunda, ariko Mana sindakumva, sinzi ivyo barimo. Ariko kubera ko ingene dukora ibintu n'ingene idini ipanzwe kandi iboreza abantu tukabimenyera, biroroshe guhusha Kristo. Biroroshe
reka ndababwire icyo mutari muzi. Mvugira abapasitori n'abakozi b'Imana mwese muri mu madepartement, namwe ndabavugire. Mwari muzi ko ubundi bisanzwe ntimukunda twebwe? Mukunda ingabire ziturimo. Niko bimeze. Iyo dukura mu gukora ibintu neza, appréciation iraduga, ukumva Pastor de papa none kwagira agende veye zizohora zigenda. Mana ntabwo nuboza na madame we bazagagarukino, tuzomutunga bazi. Kwa jina Yesu. Kuvugana ukuri birakenewe kenshi canke rimwe na rimwe. Surukundo, abantu bakunda abantu ngo turagukunda, turagusengera, turakwitayeho. Oya, hari ukuntu Imana ibikoresha, ariko ingabire iduha zigatuma muvuga ati Imana iguhezagire, naho ntabikomeye ko cyane mu mutima, ariko ikumhezagirire, irabe ingene ibigenza. Okay? So kwitaho cyane ikibanza duhuriramwo umwanya muto gusa, ivyo bintu biza nanone kunyoha ubuzima bwacu bwo guhimbaza. Kubera iki? Dusomere Yohana igice cya 4, inkuru mwese muzi. Ni kuri B. Umukozi w'Imana twaraye tuvuganye igituma, twibaza igituma tudaprojeta. Kuko hari nk'ubu mvuze B mumenya ngo ni biki, canke 1 canke A mumenya ngo ni biki. Aba papa baca bumva ikindi kintu ibikorwa ko bikiriho, kubera ngaha ntidushobora gushiraho ama projecteur kubera umuco. Okay? Kiretse mbebasha mwe muyirane ugira ubimvugishe cyane. Ari wewe atari wewe. Okay. Ahantu nkaha hakeneye amantuza ama screens, ama écran ya ameze nka television. Okay? Niyo ashoboka. Murabona hari n'indirimbo tudashobora no kuririmba kubera ko nshasha zirabagora, izo mutamenyeri zirabagora kubera ko ntimuri ko murazisoma. Dushizemo haga France canke icongereza n'ama accent yacu ntimutoka. You are Alpha, we give you all the glory. Ati namagorori. Urumva? Ariko iyo mubisoma hano uravuga ati ujya muri iri vya biprononcéje nabe, ariko ndabona ivyari byo kandi n'indimbo ziroroha. Imana ikore rero ku bantu muri mwebwe bashobora kudufasha ico kintu. Tukeneye umwe ama écran hane, kwera inyuma ne bashobora gusoma ngaha. Abiri hano 1 2 no hagati hariya kugira ngo bishoboke. Kandi igihe tugezemo hari inyigisho tugira ari kuwa kabiri n'iki, abantu baba bakeneye gusoma no kwandika, kandi natwe bikatwigisha gutegura ku ma PowerPoint. Nibandi bavyumva neza. Imana ibijemwo. Wahageze gafise? Ego. 16 kushika kuri 20. Yesu aramubwira ati genda uhamagare umugabo wawe uheze ugaruke ino. Uwo mugore aramwishura ati nta mugabo mfise. Yesu aramubwira ati uvuze ko kugize ngo nta mugabo ufise, kuko wari ufise abagabo 5, ariko uwo ufise ubu si umugabo wawe. Ivyo ubivuze ukuri.
uno mugore aramubwira ati mugenzi ndabona ko uri umuntu avugishwa n'Imana. Basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi. Hapo kaza. Basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi, ariko mweho mugira ngo Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa. Banzugeza Yesu hano ari kuri mission yo kurondera kuvana ubuzima bw'uyu mugore muri kategori y'amaprogramme, muri kategori y'abantu bafise ibibanza basengeramwo kandi ibibanza vyemewe. Ahuye n'uyu mugore ashaka kumuzana muri kategori y'abantu ubuzima bwabo buhimbaza. Amen. Ariko aho hantu ntihakunda, ico kibanza ntigikunda, kubera ko ico kibanza ugishitswamwo no kwemera kwa abandona canke kurekura vola y'ubuzima bwawe. Amen. Uyu mugore Yesu yagiranye nawe ikiganiro kirekire cyane. Mamazi, iyo umenya ndayaguhesha iki? Turanenana. Yesu ati iyo umenya uri ko arayagusaba wari kugenda uku kandi nari kuguha hanyuma ntusubire kugira inyota. Mugore aravuga ati woma naho ntayabona wo yampa sinosubira kugira inyota ngo nsubire kugira ibirometero byo kuza kuvoma ngaha. Ati diri, iyi ni diri kabisa. Ati okay, mwigisha mpase kuri ayo mazi sinze nsubire kugira stress. Yesu mu mutima ati biraje, ariko araza ambwira ati okay, hari gisabwa kugira ngo uronke ayo mazi. Umugore ati je suis prête. Niki? Genda uzane umugabo wawe. Ati ya ivyo abagabo byo bije mu gute? Nimubona ivyo abagabo bije gukora iki? Turi muri affaire y'amazi. Me Yesu yarazi ko hari abagabo batatuma agira ubuzima buhimbaza Imana. Habwo ati abagabo batwaye umutima wawe. So ayo mazi sino yasuka hejuru y'ivyo bigabo. Tubanza cleaning, tubanza gukoropa, tubanza kubera ko ico kibanza bafashe ni iki wanje, ni jewe maître wawe, ni jewe muremyi wawe. Bon, wigisha nta mugabo mfise, te urabitoye nta office, kubera ko hari 1 2 3 4 5 urabibuka hari nundi n'ubufise urame abo sabawe uvuze ukuri, ariko kandi ukuri kwawe kuri suspect. Iyo uvuga ati ndabafise ariko sabanje, none wahawe uburenganzira nande bwo kubagira abagabo bawe, kurarana nabo? Nimba uvuga ngo sabawe, ubwo burenganzira ubuhabwa nande? Umugore yumva Yesu quand même yinjiye mu bitamuraba, ivyo abagabo ntibikuraba. Jewe ndiko ndarondera maisha, jewe uku niko ndavyumva, ubijamo gutega Yesu. Tiyamara jewe mission yanje niyo kurondera abantu bafashe ubuzima bwo kamhimbaje baza kubuhimbarisha ibindi bintu. Nico ndimwo nyina wanje. Okay. Ariko wewe numvise ingene uvuga usa n'umuvugishwa, uvuga nk'umuvugishwa twari twarumvise. Acashiraho kaburungu ati kandi rero uzina makuru basogokuruza bacu abasamariya basengera kuri uyu musozi, hanyuma namwe ngo mufise ahandi musengera ngo Yerusalemu, sivyo? Urumva umugore ariko araca
inyuma ariko aragerageza kumucika canke no kwavorta mission ya Kristo yatumye bahura. Ariko Kristo aravuga ati ahantu ncika twahuye tu rero ivyo uzanye by'abagabo vyihorere kubera ko jewe ndafise aho nsengera. J'ai mon pasteur. Turafise louange. Turagira 40 jours. Sivyo gusa n'amakarema yose turayubahiriza. None wumva bikenewe ko ivy'abagabo tuvyinjiramo. Yesu aramubwira ati urazi cyo uyu mugore yarazanye afite yari hari ikibazo cyari gisanzwe hagati y'abayuda n'abasamariya, impari zivuga ngo ni hehe hemewe ho gusengerwa mu Imana. Ni hehe hemewe. Umugore aramubwira ati iwacu basogokuruza na kuri uyu musozi basengera, hama namwe mufise umusozi wanyu, ivyo rero ugiyemwo byo kwinjira mu masahani y'ubuzima bwanje teshute. Yesu aramubwira ati okay, ugize neza, ariko nyina wanje nyemerera ari namwe ari natwe. Icambere ukwiye kumenya ko mwebwe musenga niyo Mana muvuga ngo aho muyisengera ntayo muzi, kubera ko twebwe turi mieux placé, kuko Yesu ivy'ubumana byose biri mu ruvyaro rw'abayuda, hama mwebwe muri abanyamahanga muri bicibwa. No kuvuga ngo twebwe twari dufise uburenganzira, twari dufise ivyo twirata byaho dusengera no kuvuga iyo Mana. Ariko humura, ari namwe ari natwe, igihe kiza kandi cyageze niki, niho abamuhimbaza batazosubira kwirata amaprograme bajamwo, n'amasengero bajamwo, n'amalouange, n'amaprédication, n'amakombat spirituel. Ivyo biraheze, ari mwebwe ku Basamariya, ari natwebwe ku Bayuda. Ariko ngubu buryo bushasha bwo guhimbaza ni mu mpemu no mukuri, si mu bisika bine vya Life Center. Ni mu mpemu no mukuri. Mu mpemu no mukuri rero ntihagira program, ntihagira iminsi, ntihagira imvura ngo yaguye yambujije, izuba ngo ryatsa ari ryinshi, ntihagira ngo nabuze ya bisi, ntihagira ngo rasiyo yabuze. Mu mpemu no mukuri. Pawulo acarayamara ati mbega ntimuzi ko muri ngoro za mpemu yera, ntimuzi ko bitakiri ngombwa ivyo mushira kw'inkomezi. Ntuvuge ngo ndabirukaye ntimuzosubire kuza ngaha. Ofete ico Imana yakuntumye ko ni sohoka uje guhimbaza Imana. Singaha bahimbariza Imana, aha tuza twese twakonsomye, twababariye, amenya rega Satani yadukubise atwentimida n'ubukene, akubwira ngo none n'umukesi cyangwa umukesiere, izo noti ziyerereza ngaho igira ibonogozi, ngo umukizwa abanyereza n'imbwa zawe. Ntibuca bakaja mu isengero bagasaba ikigongo data wa twese uri mu ijuru. Wewe rero nguringura umukizwa wakabijeri. Aha tuza dimanche amenya rega. Urumva dukeneye yindi encouragement, dukeneye kongera kumva ati komerezaho, ntulashe.
Imana iragutabara, iragufasha, ubuntu bwiwe buraguhagije, burakujabutsa, nturegeze. Azokumara ubukene bwawe bwose utarinze kwiyanduza. Komerezaho, tukongera hanyuma okay, murakoze igikorana kiraheze, tugiye guhimbaza. Beneda, ntiduhimbariza ngaha. Aha si ikibanza cyo guhimbaza. Amen. Ese nunyarutsa? Yo Yesu we, mfasha ndabiheze. Yesu ati, mwebwe musenga Imana mutazi, ariko twebwe turayizi, kubera ko agakiza kava mu ruvyaro rwacu, mu bisekuruza byacu, ariko ivyo byose ntacyo bikimaze. Ikifisi cyo kimaze ni ingene. Amen. Okay, ndabagaruye rero. Mwagarutse rero, mwavuye guhimbaza. Hano ho tubikora gute? Mu buzima bwacu bwa misi yose twahimbaje, turabibona mu kanya ingene duhimbaza. Ingene apana aho. Chakarongo ku ingene mpimbaza. Kumbure tangura uwo mpimbaza n'ingene ndamuhimbaza. Si mu ndirimbo, si mu matararara y'ibikorane n'ikiyoyayi. Kubera ko iyo duhura nk'ingabo zivuye ku rugamba, zivuye kugaragaza ishusho ya Kristo mu bibanza byacu, turabibona. Reka ngende. Okay, icambere Imana ishaka sico tuyiha. Turacari muri problematique. Kubera iki? Mariko 7:6. Mariko 7 umurongo wa 6 n'uw'indwi. Arabishura ati, Yesaya yavuze neza ivyo yavugishijwe n'Imana kuri mwebwe indyarya, nk'uko handitswe ngo, aba bantu banyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo iri kure yanje. Bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari byagizwe n'abantu. Bandanya gato numve. Ico Imana yageze murakireka ngo mwumire ku migenzo. Urakoze. Nabwirijwe n'abantu. Urakoze. Icambere ico Imana ishaka sico tuyiha. Kubera iki? Kubera ko iri jambo rivuga ngo banyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo iri kure yanje. Imana mbere y'iminwa, mbere y'amajambo y'abaporoto n'abakizwa, murabona ko tuyafise menshi n'amaverse biblique menshi, tugacanga abantu tukabaparanganya. Imana ikeneye d'abord indani mu mitima. Ikeneye kumenya ingene mu mitima yacu hasa, n'ingene ahigeza gufata imitima yacu. Kubera iki? Amajambo yo mu ndirimbo n'amasengesho tubwirira Imana ngaha agira insobanuro iyo turi mu ngo no mu buzima bwacu bwa misi yose. Urabona ibintu zo ngo Mana ndakubasha, Mana ndagukunda, Mana uri uwa mbere, Mana uri gitangaza. Ivyo vyose biba bikiri kuri level y'amajambo, gushika dushitse muri vya bibanza, dushitse hahandi tumuhimbariza mu buryo bufadika. Kubera iki? Umwanya tumara ngaha usa n'umwanya namarana n'umugore wanje tugitangura fiançailles, ngo twasohotse ngo tuje gufata kavere, hanyuma muraza abasore uriyaranja nyine ukabumota neza, naho wowe uri crise uriyaranja ugatuma ugure wiyaranja ukamenya amasabune yose ari mu maduka apfa yo kumota neza bazi, kugira ngo umwanya muza kumarana quand même mwemeze kuri umunyesuku. Kandi isuku ryo ndavuga ivyo kumota sivyo, nuba ngo uri chini ya jua
nta kadeodorant, nta bintu byatari. Ndavuga muri rusange, si jewe je nari ndabifise quand même. Ndabifise. Haleluya. Hama uriya mwanya rero, amasaha 2 ngo twasohotse. Claude aciyavyibuka. Ngo twasohotse. N'umwanya 80% ugizwe n'amajambo gusa. Ugizwe no guswanya igicapo cyo hanze. Ntancishe mu ijisho. Ntahava nkubita amakonzi. Ntahave yiyumvira kubivamo hanyuma ukagerageza uko bishoboka. Utaba ufise nayo kugura brochette ukayagurana umugenzi. Ntumubwire icyo ugiye kuyakoza. Ukamubwira ko hari umugambi uzunguka 3, kumbe ugiye kwimpressiona. Ugiye kuvuga ubujambo jambo. Haleluya. Ivyo bihe munavyibuka? So bijya bihe biza kugira insobanuro iyo urugo rutanguye. Iyo umwe avuye iwabo n'undi akava iwabo hama gatangura kurabana. Realite. Okay. Gabundi wakabaye mu kwaha hari ukuntu mbi. Hari abantu bagiye hari abantu hari abantu bitava kwisukurike ari ubugwayi sivyo. Abantu tubahe information akakanya nyene kuko ivyo buganga ndavyumva cyane. Ufashe citron ya akadimu karabivura. Ariko ntazo kwigera realiza ko hari kibazo cyo ngaha ufise. Ari we cyangwa ari wewe. Gushika mutanguye kubana. So, yama louange muri restaurant ntaca kimaze ubu ni pratique. Wakabaye ugona. Bwabundi bwose twatu message wanyandikira ngo sinojyama ntakubonye. Sinobaho utari mu buzima bwanje. None usigari moto chini ari untanga gusinzira. Ni realite. Urumva? Ubu rero ivyara amajambo muri ya masaha 2 mwahura muri restaurant, ubu rero reka vyibonere ko ari ivyo cyangwa ko atari ivyo. So bene data, izi ndirimbo nizikabahende. Aya maboko tumanika ngaha ntimugatwagwe nayo ngo muhushe Kristo. Kuko Kristo adukeneye mu buzima bwacu bwa misi yose. Adukeneye kwa aya majambo y'icubahiro no kumukunda no kumwubaha biba pratique, biba hariya. Haleluya. Ndashima Imana, intahe yacu mwereka kumva harabaza kuturaba ukabona bariko barandaba bakangirira akagongwe. Ariko je nari muri louange imeze gute? Ngo yigisha amaboko yacu kugira iki? Okay? Hanyuma ngo atuma ibirenge byacu bigira iki? Mbega ijya psoma ivuga gute? Nyibutsa. Pastor Hortense. Ngo dutambagira kudusozi, kudutwe tw'imisozi. Nyimpongo kazi. Haleluya. Benedata singaha ivyo ntibibera ngaha. Nibibera muri 40 jours ngaha. Yumufururizo tugira ngo bana ngo uziko baje ari benshi gana ntibibera ngaha. Aha twongegwa inkomezi zo kuja kubipratika hariya gusa. Haleluya. Urugo si amajambo tuvugira ngaha ari mu bigumbagumba. Urugo ni pratique. Kabiri,
iyo duhushije Imana tugumbira imigenzo n'inyigisho z'abantu kandi tukayizera nk'ukuri, tukabyizera nk'ukuri. Iyo duhushije Imana ni ukuvuga ngo iyo tutari abantu dushaka kuyihimbaza mu buzima bwacu bwa misi yose, ni ukuvuga ngo hano n'andi makoraniro yose dufeza semblant, okay, ko ibyo dukora turiko turahimbaza Imana, ariko vy'ukuri reka ndabaha igicapo. Vy'ukuri dusanga tuguye mu migenzo. Iyo migenzo reka ndayibabwira umwe canke ibiri. Umugenzo wa mbere ni inyigisho z'abantu twizera ko ari ukoreko sukuri siko bibiri bivuga, ariko kandi nk'amaeglize yacu charismatique nuko nyene tuvyumva. Ukeneye umuntu ahagarara ngaha. Ubu rero twavuye muri pratique, ubu tuje gucelebra hamwe Imana yabanye natwe, yadushoboje kuyumvira, yadushoboje guca mu mwonga w'ibitutu by'urupfu tuyizigira. Imana yadushoboje guharira, yadushoboje gutanga ku byo dufise. Imana yadushoboje, yadukirije abantu bacu. Imana yaduhaye ubuzi. Imana yaduhaye kugira inyota y'ijambo ryayo. Imana yongereje inyota y'amasengesho mu buzima bwacu. Twahuye noneho, turahuye. So bigenda gute? Bigenda gute ko abantu nkanje nawe twahimbaje Imana mu buzima bwacu bwa misi yose? Bigenda gute ngo tuze ngaha duce tureklama ko dukeneye umupastori cyangwa umuririmbyi atujana mu mpemu? Mu yindi si none Imana ya mana mwahorana hahandi ku isoko, mu biro, ku kazi, muhira, wayugaraniye mu cyumba kuri mwe mufise amakave, niyo mwasize muyugaraniye. Hari indi muje kurondera ngaha? Hari indi tuje kurondera ngaha? None witega gute ko jewe nkoresha ingabire yanje nkiyaranja nkaguterura, nkaguteruza indirimbo n'umuziki, umunyamasengesho akaza 2:30 akagerageza kuduterura tuje mu mpemu, hama dutangure kumva Imana, dutangure kumva Imana. Ivyo ni biki? Tubisoma hehe? Muri Bibiliya. Dufise Imana zingahe? Aho niho ijambo twatanguriye dusoma hariya mu Vyakozwe n'Intumwa. Pawulo ashika i Atene, kama ni Atenayi canke Atene, hasanga hari igicaniro canditswe ko ngo Imana itazwi. Uke muri ico gisagara hari ibigirwamana indiri n'indiri, ariko mu mamana n'ibigirwamana byose bari bafise bashika ahantu baba bloke. Ate bagabo, hoba hari n'iyindi tutazi, reka tuyitegurire igicaniro tuzohore dutomboza ko ihari. Nkamwe twosanga idahari ntaco, ariko hamwe twosanga ihari ntiyabitumanika ku giti. Bwo bari Bugesera, shiraho igicaniro c'Imana itazi. Barashitseho ati bagabo mwaramenje, ati reka kumbure hari Imana mwahushije kandi ndazi ko byo bari byo. Reka ndababwire iyo Mana. Iyo Mana niyo yabaremye, niyo ibaho ubuzima, niyo ituma muhema, niyo ituma mukora ibyo mukora. Iyo Mana naho muyironderera mu masengero, iyo Mana iba muri mwebwe, kandi ngo kugira ngo hagize ukabakaba ayironke ayikoreko nubwo itari kure yanyu, ntiri kure yanyu. So muva muhira gute muje kuyirondera ngaha? Kandi turi sense kuba atashe nayo
gukora ibyo dukora turi kumwe nayo, duhumekerwa nayo, hanyuma tugakora neza, nibwo buzima bwo kuyihimbaza. Undi mugenzo, nce ndangiza yindi muca muyimenya. Undi mugenzo ni abaririmbyi dukunda kugira, kuzamura icubahiro cy'Uhoraho. Cyaratibutse, hari akanogo shetani yacimbiyemwo, dukeneye depaneur. Wa undi kuri ni hehe iwanyu hajya mama pasteur kwa Marikonge ngo ni muyomba wawe niwe yama depana. Donc dukeneye injege ziza kudufasha guterura iki. Donc ivyo byose murabona ni bintu mwebwe kubera nta kundi twobagira, tubagirisha basutu gymnastique. Papa Francis akiyayibona aranka ama gymnastique dawe. Hallelujah. Bene data, nk'abanyafrika hari gihe biba bikenewe ducangamuke, ariko ivyo tubigize ukuri ngo icyubahiro cy'Imana kiri hasi tukizamure, ninde yakubeshe? Ijambo ryayo rivuga ngo yafashe, ngo yarakimanitse sha ninde yagikoroye? Yarakimanitse ku buryo hejuru yaco atakindi woshiraho, nta kandi kantu wocomekaho, kubera irabaza abana b'abantu ko mutumva. Mwama mufyifyitiza ngo namwe mwavumbuye, iravuga ati reka ndakimanike. So cyakorotse ryari? Urabona ko hari ibintu mu migenzo twize, kubera ko juste ivyo bintu biroroshe kumva, kubera birafadika tubigire kandi biraducangamusha, ariko siko guhimbaza. Kanse nuheza. Iyo tutimenyereza kubana n'Imana mu buzima bwacu bwa misi yose, duca tuza kuyirondera mu bikorane, kandi Imana ntiba ngaha bene data. Imana ntiba ngaha. Imana ntiba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abantu. Imana iba muri wewe. So Imana ni wayitera kagere mu buzima bwawe bwa misi yose, ntuko rikosa ryo kuza kuyirondera ngaha. Imana ntiba ngaha muri Life Center, ntiba ngaha kuri podium. Imana yaguteye iteka ryo kukugira ingoro yayo, ubishatse mwobana karamata, ubishatse wonezererwa ubucuti bwawe nayo, hanyuma ukayitazira aho ugeze hose, ukayihimbaza aho ugeze hose, no mu byo urimo byose. Hallelujah. Okay, umuti rero, twemerera Imana bene data ikanye ubuzima bwacu, idukuremwo ibituma imitima yacu ijanwa n'ibindi bigatuma ubuzima bwacu butagaragaza ishusho ya Kristo, ariyo kamere y'Imana. Wibuke ngo banyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo icyo nshaka si cyo bamba. Bampendesha amajambo, bambwira amajambo menshi, bamena amatwi, kandi icyo nari nkeneye baragifise ariko ntibakimpa, n'imitima yabo. Bene data, iyi Imana ifise vola y'ubuzima bwacu, tuba abandi bantu. Bene data, ntituba ibibazo mu kibano cacu. Ari ngiye mu bindi. Iyo ni solution. Abaroma 12 umurongo wa 2 murahazi. Yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ubugombe bw'Imana, ivyo Imana ishaka, ngo ivyiza bishimwa bitunganye rwose. Ivyo rero singaha, si mu ndirimbo. Ivyo Imana ishaka bitunganye rwose si ya migenzo. Ivyo Imana ishaka n'ubuzima buyumvira. Amen. Ni mu buzima bwacu bwa misi yose niko kwikorera. Rindi jambo risobanura guhimbaza Imana, worship, ni serving, ni servir.
ngo niko guserva kwacu kogira ikimari, kogira insobanuro. Kabiri, guhimbaza Imana cyangwa ubuzima buhimbaza Imana nibwo nyishu ku muntu wese abayeho ubuzima bw'akajagari. Ku rugo rwawe rumaze iminsi cyangwa amezi cyangwa imyaka ruriko rurahungabana, kubaho ubuzima buhimbaza Imana ni solution. Waruzi ko hari abantu birengagiza kwiyatasha no kuzirikirwa kuri Kristo, bagafata umuvuduko wo kuja sinzi mu Buganda ku musozi w'amasengesho. Ntivyari bikenewe ko witoteza uko kose, ahubwo byari bikeneye kutahura ingene uri ngoro, hanyuma ugatahura ingene iyo ngoro wayishizemo ibigirwamana, hakureka nyeneyo ngo ayihimbarizwemwo, ugasanga ibintu vya ubuzima bwawe bubishe, sama delivrance yandi ukeneye yo gufata ibirometero n'ibirometero ugiye kurondera abaprofete n'abaki, harimo abasuma n'abambuzi, ugasanga ivyo byose uruhira ubusa. Ahubwo warukwiye gutahura, ja mu cyumba cyawe, ja mu bwigobeko, fata icyumba cyawe cy'umutima wawe, winjiremo, usaba Imana igufashe gusohora ikintu cyose gituma utayiryoherererwa. Ubuzima buhimbaza Imana ni nyishu kwishengero riguma rinyohwa n'isi, nirije ku rugezo rwo kugaragaza ishusho ya Kristo. Guhimbaza Imana, kugira ubuzima buhimbaza Imana ku gihugu ni nyishu ku gihugu. Abo cyubatse nibo bagisambura kubera biyamirije Imana mu buzima bwabo, banse guhimbaza Imana, banse kuba ico baremewe kugira ngo bakore bashitse ibikorwa byiza baremewe. Nico gituma tuba mu gihushana. Twaremwe turi abantu beza, ariko tugakora ibintu bibi. Ingorane iri hehe? Isanganya niryo twiyamirije, twateye akagere Imana mu buzima bwacu, tuza kwibwira amajambo mu madini, amasengero dimanche aruzuye, sinzi hehe na hehe turuzuye, ariko Imana iravuga ati mwakoze, mwagaburiwe, ndabarindiriye nyuma yo ngaha, mushire mu ngiro ivyo mwumvise. Ni wo mwanya wo guhimbaza, niho guhimbaza bitangurira. So ingo zacu, ishengero, igihugu, isi yacu muri rusange bimeze uko bimeze, bisa uko bisa kubera ko umuntu yanse kubaho ubuzima buhimbaza Imana, ahubwo ahinduka uwihimbaza. Banse guha Imana idapfa icubahiro cyayo, bafata icubahiro cy'Imana, batangura gusenga ibigirwamana, ibishushanyo. Umuntu wa mbere ashingira intahe uguhimbaza Imana ni uwo mubana. Ndiko nza gusozera. Umuntu wa mbere ashingira intahe uguhimbaza Imana kwawe ni uwo mubana, si uwo musengana. Umuntu wa mbere ashobora gushingira intahe ubuzima bwawe ko buhimbaza ni uwo mubana, ni umukorege wawe ku kazi, ni abukoresha, ni umukoresha wawe, ni abo mwigana. Nibo bantu ba mbere, apana dimanche, nibo bantu ba mbere bazi ko uri mu rugendo rwo kubakwa mu buzima bwo guhimbaza Imana. Nibo bantu ba mbere. Kubera iki? Iyo ubuzima bwacu, ahangiye mu nyungu tubona mu buzima bwo guhimbaza Imana, ubuzima buhimbaza Imana. Iyo ubuzima bwacu buhimbaza, n'ubutunzi bwacu burahimbaza. Kubera iki? Akanaringiye kugasiga, ubutunzi bwacu burahimbaza Imana. Kubera iki? Nubundi sintahura
kandi ijambo ry'Imana iyo rituraba ntiryumva ingene twebwe abaremwe n'Imana, abahumeka impwemu Imana iduha, abantu bambikwa n'Imana, abantu bota izuba ry'Imana, abantu bashobozwa gukora ibyo bashobora babishobozwa n'Imana. N'ubu sinumva ijuru ntiritahura ingene iyo hageze gukora mu mifuko ngo dutange, dufashe abantu kubaka igikorwa cy'Imana, ijuru ntiryumva ingene mbere yo kubikora dukeneye abantu baza kutudigadiga bakadutera amajambo y'iterabwoba nk'ayandi amwe mpora nkoresha kugira mwibuke ko muzopfa mu bisige. Urabona aho nukugira nyene none Mana tugire gute? Abantu bavyumiye ko nibarekura, bibagiye ko bazobisiga. Ni gute ubuzima bwacu buhimbaza Imana? Iyo duhimbaza Imana mu buzima bwacu n'ubutunzi bwacu burahimbaza. Ivyo bizogabanya ama stress y'ibiseke ngaho bajanine, ngaho bari mu bigega, ngaho pastor nidushoboye kuriha amadeni ngaho. Kubera iki? Aba bantu Imana yarabatungishije, abantu Imana irabambika, abantu Imana yarabahezagiye, ariko bararahiye ntibashaka ko ivyo Imana yabahaye babiyihimbarisha. Kandi ingaruka yavyo ivyo nyene twanse guhimbarisha Imana bikeye uruhagarara mu buzima bwacu. Uronse miliyoni 5 uyu munsi ukizironka zicijera muri konte ngo ba agatara kugwatsi rubisi karatse, uruhagarara gukagira gabanuke ruca rutangura. Ntimurabibona? Utegeza ko yakonsoma. None ubwo ruhagarara n'ugwiki. Reka ubutunzi bwawe buhimbaze Imana, uzoruhuka kandi uzobaho umunyamahoro, kandi uzobaho uryohererewe Imana kurusha kurondera ibindi vyo kuryohera bidashobora kokipa ikibanza c'Imana. Ubuzima bwa Danieli wogeza ngaha, reka ndabageze ngaha basi. Nagira ndababwira uyu mugabo ingene aduha akaroro keza mu buzima bwo guhimbaza Imana. Tuzoba ndajundi munsi basi. Haleluya. Ya Rabo shato ya baba. Muhaguruke dusenge. Tugira dusenge turangiza. Uyu Daniel nzomuvuga ari kwa gatanu canke ikindi gihe, ariko reka duhaguruke dusenge. Nshaka dusenge muri ubu buryo. Ntimwari murushe none kwicara? Ntacyo muhaguruke nahejeje. Ntawo bimara basi ivy'ubwami bw'Imana cyane cyane kuri yisuje guhimbaza. Mbwirira mugenzi wawe ati Imana irakurindiriye. Nyuma yaha irashaka kubaho ubuzima buyihimbaza. Mumbwirire, ndagutumye mumbwirire mbere yuko dusenga. Ya Rabo shoto boya. Sinzi nkawe ariko jewe ndifuza ko ishusho ya Kristo atacoye inyoha, atacoye tufa. Sinzi nkawe ariko jewe numva nifuza ko umuntu wa mbere yoshingira intahe uguhimbaza Imana kwanje ari umugore wanje n'abana banje. Umuntu wa mbere yoshingira intahe muri iyi myaka nsigaje kuba hano ku isi, ndifuza ko atari ibinyamakuru binyandikwa ko ngo amalubumu ngo amakonsere y'ivyo n'ibintu zero. Ndifuza ko Kristo ishusho yiwe muri jewe atacotuma, atacoyibuza kugaragara. Sinzi nkawe ariko ndifuza
ko abantu duhura dukorana kuva ku wa mbere gushika ku wa kangahe imbere yo kuza ngaha, ndifuza ko aribo bantu boraba ubuzima bwanje bakavuga ati ni umu adorateur, batabifatiye ku ndirimbo na kompoje, batabifatiye no ku majambo navuze. Niyo nyota numva mfise. Sinje kuguhamagara ngo ngwino we udahimbaza Imana. Twese bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Bose basenze amazina yabo bigirwamana, bose basenze imigenzo y'idini, bananigwa kuja kuri standard yo kugaragaza ishusho ya Kristo muri bo. Muntu wa mbere yifuza gutangura urugendo rwo guhimbaza Imana, n'umuntu wa mbere nifuza ko twese nk'ishengero twokwakira tukamusengera. Ijuru rirarindiriye n'impundu nyinshi, ririndiriye uwo muntu avuga ngo maze imyaka nja mu idini nsohoka ninjira, ariko sindafata decision, sindafata icyemezo cyo kumuha ubuzima bwanjye. Uko mumbona naho mutanzi, ndi nyererezi nk'imene yo muci, nkora ibyo nshatse uko ndavyumva igihe nshakiye. Ubuzima bwanje nakajagari, nta munezero w'ubumana mfise. Niki mwomfasha muri iki gitondo? Wowe uri ngaho uvuga ati ndakeneye gukizwa. Simamagaye umuntu akeneye kuba umuporoto. Nta kintu na kimwe, nta muntu n'umwe ubuporoto bwagize icyo bufasha n'icyo bumarira. Ariko Kristo arengeye ayo madini yose n'imigenzo yose. Wowe uri ngaha, ukaba uri ngaha gushika kuri mwebwe muhagaze hariya, zamura ikiganza cyawe, ubyerekanishi ikiganza cyawe tugusengere. Uvuga ngo muri iki gitondo ndashaka guhitamo. Numvise ijambo ry'Imana, numvise ko ubuzima bwanje bukeneye guhimbaza Imana. Ndashaka, sindakizwa, ndashaka gutanga urwo rugendo. Wowe uri ngaha utaravuka ubwa kabiri, utarakira Yesu nk'umukiza n'umwami w'ubuzima bwawe, zamura ikiganza cyawe. Ntugire isoni. Umunsi umwe natwe twaragize uko guhitamo. Umunsi umwe twavyatuye ku mugaragaro. Umunsi umwe twaremeye ububegitiro bwacu, tubwira Yesu urakoze mushiki wanje, urakoze. Hari uwundi yo bari ngaha, hari uwundi. Wowe uri ngaha muri iki gitondo, ntuvuge ngo nihuse, ngo ubandanye ukanyankuraja, nagira nze n'ubu ndakurindiriye. Ariko nta mwanya munini dusigaranye ngaha. Haleluya. Ngwino mushiki wanje, egera hano dusenge. Nawe mu kibanza cyawe, abapotokore murabe abantu bamanitse amaboko yabo, mubaherekeze, mubatera intege, mubaherekeze, baze tubasengere. Haleluya. Ijuru rirabarindiriye bene data. Vyo kumarira iki kunguka no kwihagararako? Vyo kumarira iki kwita amazina yose abantu bashobora kukwita, ariko uziko mu mutima wawe waboze, ukeneye gutabagwa, ukeneye gucungurwa? Vyo kumarira iki? Hari uwundi? Urakoze mushiki wanje, ihute. Hari uwundi ari hano? Haleluya. Abasore muri hano, abapapa muri hano, abamama muri hano. Iyi agakiza saka bakiri bato, agakiza saka bataba, agakiza saka abana. Agakiza n'ubuzima, agakiza nukuba transforme, nuguhindurwa musha, nukuvyagwa ubwa kabiri, ugatangura kubaho icyo waremewe. Wowe uri ngaha, ntugire isoni, Kristo arakurindiriye. Abantu babiri baze kumfasha gusengera aba mama. Haleluya. Urakoze.
naho mworenga ntaco, muze muba iyo chaleur y'urukundo rw'Imana. Ngwino nta kibazo, mubahe iyo chaleur. Wowe uri ngaha, wowe ukiri kurizizanya imitima uvuga ngo birakenewe cyane ntibikenewe, mwene data, umunota uri inyuma yaha nta control ufise ko, ntuzi biri imbere yawe. Kristo aragukeneye. Haleluya, ndakugomba mukiza. Tuzamura ibiganza byacu natwe twese dusigaye mu ntebe zacu. Wewe wicaye haguruka turangize dusengera hamwe. Nifuza kumora ukazura ndemesha, ndagukeneye mu kibanza canje cy'akazi, kw'ishuri, mu rugo. Ndakeneye kuba atashe nawe. Yesu njana aho ugomba, Yesu njana aho ugomba, naho nzogenda ngimira gukurikira. Zamura ibiganza byawe wisengere, ubwira Imana ngo ndashaka kubaho ubuzima buguhimbaza, ubuzima buguhimbaza. Mu rugo rwanje ndashaka kumenyekana, ndashaka ijambo mu maso y'ijambo ry'Imana, ndashaka kugaragara nk'umuntu ahimbaza, atari mu buryo buri publique. Twakoranye nk'ishengero mu mugenzo wa dimanche cyangwa vendredi, ariko Mana ndashaka mu cyumba canje cy'ubuzima bwanje mba umuntu akumvira, mba umuntu yihuta gukora icyo nsaba, mba umuntu ava kuri vola y'ubuzima bwanje. Undongore, unjana aho ugomba, kugira ngo ubuzima bwanje Mana ntibube confusion mu bandaba, ariko ubuzima bwanje ubu buzima bugaragaza umuco. Haleluya. Yesu ndagushima kuvuganye n'imitima yacu, ndagushima ku ijambo ryawe ari rizima, ndagushima kugiye kubandanya uganiriza ubuzima bwacu, ndagushima kugiye kubandanya udukundisha ta presence, udukundisha ukubaho kwawe, kugira ngo Mana nitukuronderere mu bibanza, ariko tugire iyo conscience, uko kumenya neza ko twagizwe ingoro zawe, uri kumwe natwe aho turi hose, kandi kugira iyo conscience bitweparnya, biturinda gukora amafuti. Yes, urakoze. Turagukomeye amashyi Mwami, turagushimiye icyubahiro cyawe n'ishimwe ryawe. Mugendana amahoro y'Imana, mugire wa Mungu mwiza. Naho kwa gatanu saa 11:30, abandi amasengesho yo kuwa kane no kuwa kabiri hari inyigisho. Numvise batabivuze, nta nyigisho zihari kuwa kabiri. Okay, voilà, nta nyigisho zihari kuwa kabiri. Ubwo ni tuzosubira kuwa gatanu, abandi ku karago kuwa kane. Amasengesho atangura saa 3 gushika saa 9. Imana ibahezagire. Amasengesho mu gitondo, merci Teddy. Amasengesho mu gitondo saa 12. Mwibuke kuvyuka kare, ababa hafi n'abari kure babishoboye. Mwibuke ko kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu hari amasengesho kuva saa 12 imbere yuko muja kubuzi no ku mashuri. Reo bobo ya manda ya basa na maja mbakwiye mfise mvugu bukuru bwawe, nta n'indirimbo noronka zovuga rezu